Mwiriwe cyangwa mwaramutse umwe wese bivanye n'amasaha arabiye ku kiganiro. Nkuko mumaze kubimenyera ni yindi episode y'ikiganiro Burundian Success. Hama uno munsi kiganiro Burundian Success kiri un peu spécial kuko umuinvité wacu twashimye kumusanga ku kivi ahakorera. Ni umwe mu entrepreneur basanzwe bariko barakora bigashimwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero nkuko twabibemereye tugiye kuza turarondera ama histoire yabo kugira batubwire ingene batanguye batubere inspiration kugira ngo nundi afise indoto canke yifuza gukora nk'ivyo bakoze amenya hahera canke bagire n'impanuro bamuhereza. Rero umutumire wacu uno munsi tugiye kubonana benshi bashobora kuba bamuzi canke baza ama produit yiwe cyangwa ugasanga warabonye entreprise yiwe ahantu yanditse peut-être kuri calendrier canke ku yindi brand yariyo yose. Reka turaza gufata umwanya wo kumwumviriza atwibwira uwo ari we atwibwira urugendo rwiwe anatuganire byinshi ku bijanye na business yiwe ndetse na entrepreneuriat en general. Emma mwakoze ku twakira muri Winner House. Turabashimiye natwe ko mwashoboye gushika muri Winner House. Ego hama kubatazi Emma ni inde mu majambo make? Ku mazina yose nitwa Emmanuel Ndayishimiye. Nkaba mfise n'akazina k'ubuhizi baba banzi ko abantu batari bake kitwa Tonto. Hari abantu benshi usanga na Emmanuel batarimenya cyane mugabo ugasanga bazi Tonto. Ndi umwana umwe mu bana batandatu. Tuvukana turi batandatu ku bavyeyi babiri nk'uko umuntu wese avuka ku bavyeyi babiri. Hanyuma umuvyeyi umwe yaritavye Imana haraciye imyaka itari mike ariko gushika ubu turi kumwe n'abo bana bose tuvukana. Hanyuma n'umuvyeyi umwe ari we mama. Papa twamubuze kuva 1991 urumva haraciye imyaka myinshi cyane. Emma n'uyo avuka i Bujumbura kandi niho ari gushika n'ubu. Emma abantu bakoze nk'umu entrepreneur mugabo akora iki? Muvuze kuco dusanzwe dukora nkuko mwadusanze ku kivi aha ni muri Winner House aho dusanzwe turangurira imirimo ya misi yose. Nibaza ko binagaragara abashobora kubibona ni Winner House Services, ni imprimerie, ni agence de communication ikora kuri design, printing na branding. Gushika ubu niho hantu tubarizwa nivyo bintu dukora. Rero uno munsi tubasanze mu biro vyiza hanini mugabo nashaka tuganire ku rugendo rwanyu nk'umu entrepreneur ko uno munsi abakunzi bacu kenshi turababwira ama histoire y'abantu mugabo no munsi nashaka ngo tuze kuba cyane pratique ku bintu tugomba kuganira na Emma. Cyo gituma nashaka ngo atuganirire atubwire kuva donc mu ntango gushika ha mugeze tubabona. Urugendo si rugufi ariko kandi sinibaza ko vyokoroha ingene tuja mu madetaye yose uretse ko nshobora kugira ka resume. Jewe natanguye entrepreneuria kera cyane ndi umwana muto cyane. Hari abo nshobora kubibwira ntibavyumve bikabagora kubitahura kubera ico gihe kuko nari umwana muto. Jewe natanguye 1995. Urumva ko gushika ubu haraheze imyaka igera kuri 27. Hanyuma uhavuca wibaza ati none muri 27 wewe ufise ingahe? Exactement. 1995 mwari mufise imyaka ingahe? 1995 nari mfise imyaka 7. Ego niho natangura. Natanguye gute? Natanguye iki? Naniga mu mwaka wa mbere primaire. Hanyuma niho natangura kwiyungunganya nadandaza udukaranga. Okay.
ni ukuvuga ko ivyema tuvuga ko niga avant midi udukaranga naza kutudandaza mvuye ku ishure. Ni ukuvuga ko nava ku ishure nkaca nshika nkakaranga utuyoba twanje nkaca ku mugoroba nkaca nja kutudandaza gutyo gutyo. Ubwo buzima nawe ubayemwo gushika mu mwaka wa gatandatu. Ivyo bwari ubuzima nkora kandi ndaburyohererewe kandi n'akanoti nkakaronka. Muri ico gihe peut-être kugira abantu bashoboye kwimagina mudandaza ikaranga, ni kuvuga mwaririhira ishuri genre ndimo amafaranga mwaronka mu kudandaza ikaranga kugira abantu bashoboye kwimagina yabangana gute, yashobora gukora iki muri ico gihe? Ico gihe ibintu ni byari bwazimbe nk'uku ko n'ikaranga zari zizimbutse gose. Ndibuka ko na bisi yari amafaranga atarenga, nimba ntihenze ntiyari amafaranga ashika 50 ntiyashika. Hanyuma ico akanyungu dukuyemwo ico yadufasha n'ikihe, kwari ukwikenura mu tuntu umuntu wese ashobora gukenera. Uranavyumva ko jewe nakuze atapapa mfise. Nakuze atapapa mfise, hanyuma nategerezwa kwiba ko mu tuntu tumwe tumwe. Sinakuze ndi umuntu ikintu ashaka nk'umwana ategerezwa kuja kucaka abavyeyi. Rero hariho vyaramfasha ingene utuntu tumwe tumwe nadukemura mu buzima bwa misi yose. Ntashobora kwigurira akabutura, ntashobora kwigurira akantu kose numva nkenera ntarinze gusaba umuntu n'umwe. Okay. Emma aradandaje ikaranga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Mwaciye mwugurura iduka, byagenze gute? Nitwuguruye iduka kuko urumva twari bato nyene. Hanyuma je nakuze, hari umugani mu Kirundi uvuga kurya ikiremve ucira sheko. Sinzi ko aburunganwe bawutahura gose. Abageneration baza gutoka. Ariko novuga ndetse kudandaza ikaranga no kuvuga ko nari hari promotion novuga yindi yari ibaye. Naca nkora entre-temps subi inyuma gatonya naraduze. Novuga iyo umuntu adandaza ikaranga gatangura gushiramwe amagi, donc niyindi level abaduze. Rero nyuma yo kudandaza ikaranga no gutera imbere bivanye n'agatahe ukuntu kagenda karaduga, uhasanga washoboye kugira ipalete y'amagi ugaca udandaza en plus n'ikaranga ukavyongerako ugasanga nyene uri kuraduga. Après rero donc mwaciye byabandanyije gute? Mwaciye muvuye mu ikaranga mwaciye mudandaza? Tuvuye mu ikaranga kubera ko twari twinjiye muri secondaire. Hanyuma muri secondaire akaba ari ubuzima buba bugoye cyane par rapport y'ubuzima bw'umuntu akiri muri primaire. No kuvuga ko birasaba gutegura ama étude mutaha mutevye. Ivyo sinasubiye kubikora, naciye ntangura kuza ndakora tugiye muri vacances. Tugiye muri vacances utiwakora iki? Tugiye muri vacances nakoze ibintu byinshi ku buryo hari n'ibyo nza kuvuga ngira abantu badashobora gutahura. Akazi kose dimwe kinjiza amahera. No kuvuga nko muri vacances twashobora kuba aba aide maçon, umuntu agakora ako kazi akiga meta no kubaka. Ndibuka ko nagiye gushika kwinjira muri supérieur ngira ntanga impene, donc namenye kubaka. Donc urumva ndavuye mu buyede ngeze ku maso, ndavuye ngira mbo mu maso. Hanyuma gutyo. Okay. Bon, en fait je ndiko ngerageza isano, ndiko ngerageza kurondera isano imprimerie, communication, design bihuriramo no web maçon n'ikaranga.
byaje gute ibyo nabyo? Nico gituma navuze ko urugendo rutari ruto. Maze kwinjira muri superiere rero niho navuga nti akazi nahora nkora kubera akazi jewe uko narondera amahera byajana na periode mba ngezemwo osi n'imyaka umuntu aba agezemwo. Ninjiye muri secondaire niho ninjira mu bya design. Bya design nabyo nabyinjiyemo gute? Naciye nabaye orienté muri lettres modernes mugabo za gusanga ndi umwana yakuze akora sanga ntibizonyorohera gose ca ndava muri enseignement général nca muri enseignement technique nca kwiga informatique. Ndi kw'ishuri rero muri vacances oriye yo guca ngenda guca amafaranga nacenja muri formation ya design. Maze kuja muri formation ya design ndavyiga ndabikunda umva ko nari muri informatique kandi cari gisata wumva nyene ko wowe uri au top vraiment umuhinga. Rero nca ndabikunda ndakora formation ndaba certifié hanyuma rero nca ntangura kuyinjiramo nca ntangura kwikora. Bon, ego donc muratanguye gukora design, mwatanguye peut-être ngira ngo numutahe kuma ngo design irakeneye machine irakeneye iki, mwatanguye gute kugira mutangure kuyikora? Mwatanguye mwikorera canke mwakorera abandi? Maze kuba certifié naciye ndonka akazi genda gukorera umushahara wo ku kwezi. Ndakora nakoze ahantu hashika habiri. Ahambere natanguriye ariho nagiriye navuga kugira experience kubera ko uvuye kwiga ikintu kanaka kugira nyene utangure kubikora, donc pratique uitangure neza niho ubona exact mico uriko urakora. Narahakoze panda 8 mois hanyuma ca ndahava kubera ingorane nyene z'umukoresha. Ca ndaronka ahandi nagiye gukora hitwa Adiko, ari naho nabaye umwanya munini cyane. Nabaye ikiringo kingana n'imyaka 3 nja muri 4 nkora design kandi navuga hambere umugisha. Ariko subiye inyuma gatonya bivanye n'ingene umuntu aba yarakuze hanyuma utwo tuntu twose guhera mu bwana wumvise ko utuntu twose nakora narikorera. Hanyuma nagiye gukorera uwundi muntu deja nkuze. Rero nagiye mfise target yo kugira nzo kwikorera. Uvuga we nubwo wari angaje aho hantu we mu mutwe wavuga ati uko biri kose na hantu ndiko ndaca nkeneye kuzokwikorera mu nyuma. Aho yes, aho nagiye urumva mfise iyo target yo kuzokwikorera. Niye mpamvu yatuma nshaka kuzokwikorera nuko no mu buzima busanzwe ndavye amasharge umuntu aba afise, ndavye n'ico umuntu aba ashaka gushikako, ntivyari koroha yuko ubwo buzima ndabubamwo igihe canje cose. Rero no mu kugenda ava yuko mbangaje nari mfise iyo target, ni pastime, donc ni kiringo kanaka nzohamara hanyuma gende kudemara ibintu by'iwanje nikorere. Nukuri ni urugendo rurerure nk'uko ndavyumva. Mugabo ngira ngo kugira abariko baradukurikirana bashobore kwirepresenta uno munsi twagusanze muri Winner House, twagusanze mu biro binini, nabonye n'abantu baguma binjira abandi basohoka. Winner House uno munsi ni entreprise ingana gute? Peut-être en terme ya y'umutahe même na effectif y'abakozi usanzwe ukoresha. Mbaje ico kibazo nibaza ko nshobora gusubira inyuma gatonya
kubera ko Win House yatanguye 2014 janvier 2014 ni ukuvuga ko ubu ifise imyaka 8 hanyuma yatanguranye kapitale ya 2 millions izo 2 millions ndibuka ko havuyemwo 750 ya avance y'inzu teza gukoreramwo umva ko hacasigara 1,250,000 izo 1,250,000 mwumva ko ari amahera makenya nta ni mashini irimwo ni make cyane mugabo kubera ko hari icyo twari dushaka kandi twariyangaje twarademaye mvuga ko a partir de zero umuntu ashobora guhaguruka rero gushika ubu Win House nk'uko wari uyivuze muri iyo myaka 8 imaze irafise abakozi 8 abakozi 8 bahembwa bose ku kwezi irariha amakori irafise equipment itari nto wavuze uti ifise valeur ingana gute mvuze ko avec izo 2 millions ya novuga ko twahagurutse donc twiranshije dufise singira mvuge chiffre d'affaires mugabo Win House gushika ubu ifise valeur ya 350 millions 350 millions bon aho rero tangira ibibazo byinshi mu mutwe sinzi mwe ko nawe mwagize ivyo bibazo twe ndimvira ingene umuntu ashobora kugwiza miliyoni 2 mu myaka 8 zikavamo miliyoni 350 ariho haca haza ikibazo canje peut-être kugira tunafashe n'abantu badukurikirana ikibazo c'ingene umuntu agwiza umutahe wiwe kuko nibaza yuko ni ibintu mufisemo experience kuva mu 1995 muri kwikaranga bukava kwikaranga mugashiramwe amagi urumva ko umutahe wari uduze bigenda gute muduza gute umutahe kuduza umutahe bivana n'ico ushaka si A plus B bingana dans ces formules novuga ngo abantu bose bategezwa gukurikiza mugabo navuze ko bivana n'ico umuntu ashaka hanyuma umuntu amaze kumenya ico ashaka mu ma strategie menshi abaho wewe ugiriye ucaguye jewe iyo nacaguye nuko nariyimye mu kwiyima no kuvuga iki ko nungutse 5 sindabijya ariko siniyima ngo mfe kandi ntegerezwa kubaho kugira ngo shike no kwico nshaka nimba nungutse 5 ndaki 1000 ndavyongeze mu mutahe donc urumva ni kuvuga ati nimba jewe nakoze akazi nkaba nshobora kunguka amahera ya naya sindayakuramo yose ahubwo harayo subiza mu mutahe bisa n'ibyo kubera ko urumva ko sinahagurutse mfise umutahe ibifaranga byuzuye ngaho canke umuntu ushobora kuja kwaka amahera kugira ngo nkore ibyo nshaka canke company ndayiduze ku rwego nifuza ko ariko muri uko gutangura muri dukenya nagiye ndaduga buke buke mu kanyungu nungutse avuga nti aha ndungutse ifoko ngura aka kamashini ko ndagakeneye kuko natanguye hanini ngira sous-traitance cyane gose hanyuma sous-traitance ntiwoyibamwe ibihe byose ni naho muri iyo sous-traitance uba wakoze PM bayo ukavuga uti urungutse uvuga ati ifoko ngura aka kamashini ku bantu bakora dukurikirana sous-traitance peut-être mugerageje ukivuga mu rurimi rwumvikana atari technique mu rurimi rwumvikana nuko nk'ubu wewe ushobora kumpa akazi ko kwandika nko ku makaramu ntafise imashini yandika ku makaramu nkaca ngenda kumugenza afise iyo mashini nkajanayo iyo soko nkamuha yiwe hanyuma nanje ntugaruka ego niyo sous-traitance okay Emma uno munsi ndi sûr ko nk'umuntu ariko aradukurikirana arashobora kumva ati bya bintu biroroshe naje ndumva ko mengo no bikora no mu entrepreneur
Est-ce que mwibaza yuko entrepreneuria ni ikintu umuntu avukana cyangwa ni ikintu umuntu yiga? Icya mbere na mbere cyo notangura, abantu bose ntibashobora kuba aba entrepreneur. Hari umuntu ashobora kuba ari umusalariye ahantu, hanyuma mugabo ugasanga afise imyidogo ngo noja kwikorera ivyanje. Mugabo gukorera umuntu canke gukorera leta canke gukorera société privée sukumenja canke oyaye. Donc entrepreneuria rero umuntu wese sinovuga ngo ashobora kuyikora kubera ko harimo ikiguzi. Nico kiguzi rero ifo kwanza kuidentify ico ushaka. Ego. Kuri uwo muntu ariko ariyumvira ko nawe yokora, donc yo umu entrepreneur. Mwe mumaze imyaka 8 murafise urugendo mwagize. Mwibaza ko yo kwitegurira izihe ntambamye canke ayahe ma challenges ashobora guhura nayo? Intambamye umuntu bihura nayo bivanye n'igihe agezemo. Nk'intambamye muri iyi myaka 8 noba nagenda hura nayo yari zari intambamye z'uburyo z'umutahe, kubera ko navuze ibintu bya sous-traitance, kubera ko hari nk'akazi bashobora kuronka même ufise na bon de commande, mugabo ugasanga nuza kugira ko sous-traitance aza ukobrije yuko umuriha amakashi kandi atayufise. Hari n'igihe witura ibanki ikakubwira ngo urafise garanti. Ni kibazo abajene duhura naco. Ico rero ico sinzopfa ndanacibagiye. C'était 2016 nararonse marché ya ONG kanaka, hanyuma ndagenda ndapresenta bon de commande ibanki twitwa ko dukorana, hanyuma ndashobora kuronka umugestionnaire wa compte ya société, urumva nayo isanzwe ndongoye. Ndamubwira bimeze uko mfise bon de commande ndashaka mumfunise, donc garanti ni iyi nyene kandi na payment izoca ngaho iwanyu. Yambajije ngo urafise ngo hypothèque, ico ni cambere. Hanyuma ngo uramaze gukora marché iri similaire y'amafaranga ngana gutyo. Ngo ntiyari amafaranga make, mugabo kuba nari nayirose vyonyene nicari ikintu urumva cuko nogira ubwoba gose, mugabo yarabaye n'intambamye kubona, kuko urumva nari nayirose ndiko ndahiganywe n'abandi ndashobora kuyironka. Mugabo urumva hageze yuko nkora ntanga ivyo bintu, haraba intambamye y'umutahe, nitura banki yategezwa kumfasha ngo urafise hypothèque. Ni hypothèque y'iki ngo y'inzu. Naciye ndabwira ni vraiment kuri iyi myaka mfise vraiment nta nzu ndagira kubaka, nta niyo ndagira kugura, uretse ko nimba atariyo noba nasigiwe n'abavyeyi kuri iyi myaka. Rero izo ziraba intambamyi ku bajene tuba turiko turiransa, kandi ugasanga turashoboye n'ibintu, mugabo ugasanga ngo hypothèque. Emma, peut-être ugenda nk'abaja ku musozo, nashaka donc peut-être uyadresse ku bajene, abajene bafise ko normalement Burundian Success tuzana abantu batandukanye. Hariho abakorera ahantu, abakora mu ma association sans lucratif, hamwe n'abandi basanzwe bari mu rudandazo. Mwe muri entrepreneuriat, rudandaza abantu ba créer ama entreprise. Niki kintu wobwira abandi bajene bafise passion nk'iyo yiwanyu canke bifuza kuzomera gukora nk'ivyo mukora? Ico novuga ku bajene canke nk'impanuro notanga nuko icambe nambe tutakwiye kugaya akazi. Navuze parcours yiwanje ntaco bitwaye. Ikibazo si ivyo umuntu yabayemo, ahubwo uri kuja hehe, nico numva kiri important cyane. Rero impanuro nyamukuru notanga, kirazira kugaya akazi. Naho ko bumengo karagayitse, wewe ilifo ko wogira focus yushaka gushika.
hanyuma iyo ushaka gushika hashobora kutakorohera bivanye n'ubuzima ubayemo mugabo urashobora gusa nk'ushize mu kabati akivuge gute iciyumviro cawe canke umugambi wawe urashobora kuwushira ahantu mu gasandugu kubera ko ubu nyene udashobora kuwumonta ngo ukore swat nta bije yawo ufise mugabo umugambi wowe urawufise no guhanura kuwushira ahantu mu kabati ubanza ukore naho wowe uri gukora ibintu umengo ntibishobora kugushikana kuri target yawe mugabo wumve ko udakwiye kugaya akazi ukore muri utwo duke hanyuma ubu umwizigirwa hanyuma umuntu ari integre ibintu biragenda neza ego Emma ndabashimiye nanje ndabashimiye nibaza ko muri uyu mwanya muto tuganiriye abantu bashoboye kumva nabo byifuza boza kuvizita Winner House bakirabira by'ukuri bya bindi waratubwira ngo urumva ngo yahora ngo dandaza ikaranga ngo ubu ngo akaba ari by'ukuri urumva yuko gufata umwana yakuze yidandariza ikaranga umuntu yakoreye abandi mu myaka 8 akagwiza umutahe wiwe inshuro zingana uko kose urumva ko kameme n'urugendo ni n'ubuhinga rero nibaza yuko hariho benshi babaye inspiré na histoire yanyu kandi mwakoze kuba kwiyugurura mukabiganira ko benshi nibatemerera kubiganira mwakoze kutugendera toneho n'akaryo ko kubabwira ko Winner House vraiment ikora ibintu bimeze neza amakalendrier ama notebook ari personnalisé ikintu cyose kijanye na design ikintu cyose kijanye na branding uretse ko no mu minsi iza hari produit shasha tuko turategura nibaza kandi ko umuntu wa mbere nzoyiha ni wewe hanyuma kandi nibaza ko bizokuryohera mwakoze kutugendera mwakoze kudusanga ku kivi aha niho Winner House ikorera nibaza naho amasanamu yoba atakirimwo turashobora kubagirisha visite mukabona equipment zacu kugira ngo n'uyo muntu azokumva Winner House nibaze ko ari amacanga turakora ibintu byiza kandi mu mwanya mwiza rero turashimiye umutumire wacu turashimiye n'abadukurikiranye bose nibaza ko tuzosubira mu kindi kiganiro aho tuzoba dufise uwundi mutumire no musi twabwiye twashimiye kuba pratique kugira ngo by'ukuri abantu bashobore kubona nico gituma twamusanze ku kivi nibaza ko tuzogerageza no kugwiza ibiganiro bisa n'ibi murakoze naho ubutaha mu kindi kiganiro